Kuri uno wa 12 Ruheshi umwaka wa 2023 i Bujumbura, ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi bufadikanije n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bwaratunganije ihayanishwa gurisha ry'ibikoregwa hano iwacu ku civugo ubushakashatsi n'ubuhinga soko ry'iterambere ry'amahinguriro mu Burundi. Nkuko twavyiboneye aho twahashika, iryo hayanishwa gurisha kazoba akaryo ko kwerekana ivyahinguriwe ngaha mu Burundi, guhanahana ivyiyumviro ku vyatowe n'abashakashatsi, guteza imbere amahinguriro mu Burundi, gukomeza imigenderanire y'abashakashatsi n'abikorera ivyabo, gusuzuma aho amahinguriro ya hano iwacu ageze uyagereranije n'ayandi yo muri kano karere, hamwe no gukomeza imigenderanire ishingiye ku guhanahana ibidandazwa. Aho mwomenya ko iryo hayanishwa gurisha ryatanguye kuwa 9 rikazorangira kuwa 17 Ruheshi uno mwaka.